chaja muri CDF kati duhe nyaga papuro nyamuntu yaduhaye acadushira uwo France acha ku nimero za excel y'umwana ay tugiye muri commune dusanga iyo excel ntabihuriye n'amazina y'uwo mwana nuwundi muntu kandi akuza afite imyaka 35 twebwe tuvuga ati nega basha tweke ndukora iki tumva kumega tushobora kwihasumo bitagikunda kuko abana bari bararonekaye gose kugira uja kwa dogiteri tuge no mu dogiteri abana raba wenye dogiteri yakora mosozi aca bazabo bana none wa muhungu tumaze imisi twumva canke dusoma mu nyamakuru yuko hari abantu bafatwa n'ugwego rukukira umukuru w'igihugu bita documentation usanga bafatwa bakamara umwanya muremure bapfungiwe muri documentation aha rero n'umuvyeyi yabivuze yuko umugabo we wamaze ukwezi apfungiwe mbese harongo n'abakugwa mu mpimba bakagarukana muri documentation mbega ikibazo cy'abana bafashwe kunguvu n'umuhungu igwa mu w'icenda twebwe rero tushabajana mu butungane tumujanye mu butungane aho gutunganiriza twe twageze turagenda kuraba muri komisariya dusanga bamutorokesheje kwecho twagenda no kuri parake tugiye kuri parake no guca tubaza procureur tumubajije none kugira umuhungu procureur wahe procureur mu Kayanza tino n'umuhungu kugira mu murekure byagenze gute anuko cagenda ahantu hari dossier kumubujiji twa France acha tubwira nemwebwe mwarize igifaransa twe nta igifaransa twize twebwe twasanze umuhungu adakuye gufungwa ngatakwiza imyaka yo gufungwa gute mwaduhamagaye toyaye twabonye twenda kubatumako tivyo bintu urumva ko rimwe amahinyo twene kuca tubwarika tuje kwa mustanteri Giye kwa mustanteri acha tubwira ngo mwe mukimubona ngo muzoshe mu telefone tione umuntu wo mu telefone gute ate wamutrokesheje twebye bintu kandi kari kibazo n'uburi cyo rusubira kuri parake tubwira ufise dossier ngati gwe duhe excel y'umwana nikintu shakwira ko umwana arakuze uko abo bana bacu umwe afise imyaka 4 undi afise imyaka 5 tinone twege François atangati duhe chaja muri CDF kati duhe nyaga papuro nyamuntu yaduhaye acadushira uwo France acha ku nimero za excel y'umwana ay tugiye muri commune dusanga iyo excel ntabihuriye n'amazina y'uwo mwana nuwundi muntu kandi akuza afite imyaka 35 twebwe tuvuga ati nega basha tweke ndukora iki tumva kumega tushobora kwihasumo bitagikunda kuko abana bari bararonekaye gose kugira uja kwa dogiteri tuge no mu dogiteri abana raba wenye dogiteri yakora mosozi aca bazabo bana none wa muhungu tugwenye n'abatware baduhekeje n'abantu nyene baduherekeje nyene ajanye haje imbere y'abana yari jans abana aca bazomuhungu none aba bana wabageze guca ubibona ngo je bari nk'abagore banje sino bari ico tumaze kuryamanira none ibintu nibiki muri kumara dukorera kandi nyine uwo mwanya bamurekura ko hari ku munsi wa mungu aratubwira ati mwebwe ngene ko namwe twe tutangana ejo nimutamuna yatashe muzoce mungaye kandi ko nyina bitubare ko byaciye bigenda ku munsi wa mbere bamurekwe nyina agishika ko bace bamuhungisha acha tubwira ati ngo je namwe ntitungana no munsi rero musabiki mwituye nde twe kwituye ushikanganje mujeje amateka kazera muntu murabikintu mwodufashamwo ko twuge turarushaho tugeza abana bacu bahoteye cyane aho bigeza ico kibazo twogifashanya twese hariho n'ubushikiranganje utungane abajeje intwaro hano muri no ntara na procureur ari hano ndabona mustanteri ari hano na buramatari ari hano nibaza ko za gusha tugifashanya twese na TGI kugira ngo umuvyeyi yumvirizwe kandi atunganirwe n'aba bana bari ngaha natwo no bazana Raisa urakoze bakumvise. Umuvyeyi yatabaje nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi kuko avuga yuko uwo mwana yakoze ico caha c'ububisha aguma ari kugwa kubwo amategeko avuga yuko atarakwiza imyaka yo guhana. Icambere no vuga no guhoza umuvyeyi. Ni guhoza umuvyeyi
abavyeyi baba ivyo bibondo kuko ivyabashikiye birateye isoni, birateye n'agahinda. Ariko kandi ndamuremesha yuko ikibazo tugishikana aho yadutumye kugira ngo habe amatohoza yandi dufashanije n'abajejwe inzego z'ubutungane hano muri kano karere. Ariko kandi nubwo amategeko yoba avuga yuko umwana atarakwiza imyaka yo guhanwa ngo aje mwibwa ngo afungwe canke ashire mu bibanza vyagenewe abatarakwiza imyaka 18, abavyeyi buwo yakoze ico caha nabo nyene barabibazwa kuko baba bakibazwa umwana, bararihindisha yakababaro. Hariho uburyo bwinshi babazwa icaha cakoze umwana akiri muto kuko abaribo batashoboye kurera neza uwo mwana. Bisigura rero yuko ubutungane bwosubira bukaraba neza igitegekanywa kugira ngo abo bavyeyi b'ivyo bibondo vyakomeretse ntibabure ikintu na kimwe kibatabara ku mpande zose, atari penale ni affaire civile, abo kuraba amategeko ico avuga kugira ngo abo bana batunganirizwe. Ariko n'uwo mwana yakoze ico kibi, abavyeyi biwe bakimubazwa niba akiri muto atarakwiza imyaka, abo bavyeyi nabo nyene bishugwe babazwe ico gicumuro umwana wabo yakozwe hisunzwe amategeko. No kumuremesha rero yuko ikibazo tugitwaye nka nkama, tugishize ku muzirikanyi kugira ngo mu biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi hashobore gukorwa naho nyene amatohoza kumbure bishikire hano ku kibuga. Tumaze imisi twumva canke dusoma mu binyamakuru yuko hari abantu bafatwa n'urwego rukukira umukuru w'igihugu bita documentation, usanga bafatwa bakamara umwanya muremure bapfungiwe muri documentation. Aha rero n'umuvyeyi yabivuze yuko umugabo we wamaze ukwezi apfungiwe. Mbese hariho ngo n'abakugwa mu mpimba bakagarukana muri documentation. Mbega nimba ari byo mwokora iki kugira bamara umwanya utekanijwe muri documentation? N'ivya bitari byo naho abakwiragiza ivyo bihuha bacavuze urwego umukuru w'igihugu mwiteguriye kubahana gute? Ico nomenyesha uwo yabajije ikibazo nuko ugo rwego rubonye bibaye ngombwa yuko ikiringo congerezwa kugira ngo kigire amatohoza akwiye, gisaba ikiringo kikongerezwa kandi byose bigakorwa mu mategeko. Kuri hanze rero kumbura harura ntamenya ko babisavye canke babirekuriwe, ariko ico twomumenyesha ari nuko ico kigo gifise uburenganzira bwo gusaba yuko ico kiringo congerezwa bivanye n'imvo kiba cashikirije. Ikindi naco nuko atari sentare, muri ico kigo si sentare ahubwo gira amatohoza yo gushira habona ukuri, ariko ntikigira amatohoza kuko icaha cakozwe. Hari igihe gikora n'amatohozwa kugira ngo cirinde yuko icaha gikorwa, prevention. Bisigura rero yuko kirafise uburenganzira bwo gutumako canke guhamagara umuntu kugira ngo kironke umuco ku kintu cabonye yuko gishobora guhunganya umutekano w'igihugu n'abenegihugu. Ni ikigo gikinga kandi gishobora no gusubira guhamagara n'umuntu aba haba ari hose kugira ngo kironke umuco mu ntumbero yo gukingira igihugu n'abenegihugu.